urukundo ntiruraba umuntu wafite amashuri, urukundo ntiruraba umuntu ni muremure, urukundo ntiruraba umuntu ni mugufi, urukundo ni ikintu wiyumvamo. Uvuye hehe wewe? Umugenzi wahe? Umugenzi w'umugenzi? Hano wizo ntama ndakwiyamiriza kwama uja kurabageza ataco bakumariye. Umunsi umwe nzogutwikira mu bantu w'ivyo bugira sita. Umugenzi biki? Deje wagiye utansavye n'uruhusha. Ivyo bintu by'ubugenzi wewe bitwaza nibiki? Aho usanga wari wagiye kuraba umuhungu. Yarinde ho. Yari umugenzi wanje. Okay, ubu nyene ndakubonera muhira. Ndakubonera muhira. Genda ucu message zijya mu nzu nasizajya muri safa. Oui. Yavuye. Hewe. None. Wasije kwishuri cyagenze gute? Yashara rya rukuruga amaterura ndambira ndandise. Were kuno musi hoho ko we watomboye we. Ngira vyagenze. Kuno musi twasinziye turaryama. Je ntati naje kuvuga umugenzi wiwe harura hamwe. Oya kweri we watomboye n'uvuye. Jesha ngiye kwisaba kugura nanasi. Ngira kumemba ndiyoro. None wadagashaka iryo materura zigaho. Nico mutagasesa. Nuko naje ndabimenya sinari gutonda. Jesha ndandisibira nabona nkabige biharuro. Kashare kage bimbo tugoza no mu mutwe uravyita hama we ndihuta we tuzotera inkuru twahurira ku ishuri ishuri sawa ngiye kwibagira kananasi kanje ndakaje kigashaka we sawa tuzosubira ku ishuri Sawa muga. Pesa nene misi muga. Urakomeye. Ego. Indakubona gato muga uyaje mugatochoma. Cyane ndakukumbuye. Hai nyakishya nihezeka. Ni mani we kwa mpevye. Oya muga usi imyaka mahinga 2 simeshi cyane. Ukuranda amafaranga sinzi nyari yagutwaye. Wowe ntubona ko kabaye abaye nabi. Reka we numva ngo boss bembera. Kanye ni misi temanje. Ndi baratembera ngo mwana baga ndabava ngo tumusifu ngo rishari. Yawe ngenza. Ego problem. Blaesus. Kubona kwera uraho shora umusore man ndingaha kwera urongore wangu reka washaje uri kwaza ivyo kurongora rero washaje ra urongore kandi urongore oya ntavyo kurongora problem none mani we hago wenda umva ugomba kunyitanga mu banya hago rero ugize icuye gusa Rai guti amakuru y'imisi uvuye nanje mvuye ngaho kwisaka haka nari mvuye gutonga mama wawe yaratuye reka sare kareka kutujama mitya mu mahoko ni hatari vyasi umuti pe oya ihangane pe naho waratuhetse nta no kuza kumuraba birangora ubu nyene mfite ibintu byinshi bingora gusa nyene imana wenda gutahura arayidaze kuri umuntu wanje wa waraje kwenda kuri umuntu wanje cyane naho bitahura none hewe ndakuboneye burya ndakubaza irya munsi ninga nabonye uciye ahantu wari ugiye mu biro yo rayisi naguteye inkuru ari bagiye gutera inkuru we nawe urayishya kabisa urabona harya anye ndaraza kutuvuga isawa uvuye ku ishuri none byagenze neza ivyiko ko byagenze neza turashimye rero wiga mu wakangahe wewe turiga mu 12 mu 12 urumva ndora yagenze cyane mutewe umva ngaho n'ivyembiro byarakoze mu mutwe rero hari umuntu yaragukeneye hajya hakuye sinzi uko wogenda mukavugana uraza kumubona niwe washikaye abantu ubona iyo hakurya cyane ushobora kwa sister ureka ivyo bintu nta muntu yiga mu 12 yagira ibintu nk'ibyo ndakunda uvyumve ewe nabyo gutera inkuru n'abantu gushindi bagara kubikubwira uzi ko binezeye unezereje nini urya muhonga ameze neza afite umutima mwiza urya aboneka ko afite urukundo atari rw'uruheheke ahubwo kuraje gusa basaje kumva bazatana kuri gusa ndabona ibyo mu ntize bakatubana mva rero ndakubwira ndabona nka mama ararembye pse gatoyi banje nuko burinza havamo n'ishuri ndetse ndumva ribandi ryase nibaza ko nisome n'icyo nagenda ishuri birambabaje ko kuza ntako ndihangane reka rero reka tugende ngira tuzosubira gusa nyene turya mu kipe nyenda ndabona mukomeze kwihangana mama nayo imana izomukira we sawa agira abavyeyi none icyo ni kibanza kimwe erega igikuru n'urukundo umuntu yize
aragira university agomba aje kubandanya hanze umukobwa atize ese muri ko muri ibyo cyo nibaza ko ari ibintu bisanzwe ndakukunda umukobwa nawe akamukunda bisaba ko turakuvuga bisaba kagira inkuru murakomeye ariko muramvuga mbona ibiki niyo nkuru yego ngo hari umufiance numvise nabonye reka ndamukorera ifoto ramubona yo uyo yego aha mu muryango wacu kubera muri famille yacu neva mushikanje reka ndakubwira ikintu kimwe umugayiki premièrement ni mugufi ni mugufi uri muremure jewe nawe ntari muremure kurya zonke nanjye siniko ndaciwabo ubiriza uri umugurize warize rero kwiga bisigurisha kwiga none bisigurisha bisigurisha ndakubwire mushikanje mutarunzi iyo urukundo umaze kuzanamo profit ubwo si urukundo ni ikintu wiyumvamo urukundo si ikintu uvuga ngo ujya mu ndamushimye ko ari muremure cyangwa ari mugufi cyangwa ikindi si ubwo mushikanje nta kintu kimwe mubona uburyo bwo kuvuga nawe murafatanije rega none umugabo yakorera ari mugufi gusa ntiyize ushaka abantu bize ko nabatwarije mushikanje kurangwa ntabavyeyi byamubaye ko bigomba mumfashe kwanza ibintu byumvikana mubwire neza twibona gutya ngene gufata indege niteguwe ngo wanje kumusezera mbere wanashimye wanje kumusezera urukundo ntiruraba umuntu afite amashuri urukundo ntiruraba umuntu ni muremure urukundo ntiruraba umuntu ni mugufi urukundo ni ikintu wiyumvamo nicyo gituma naramuhisemo umviriza ego aramuhisemo nabyumvise n'urucereza sinarucereza ibi byo kuzasezerana indege si uyitwara niyo ifite amasaha yayo yaje nizakugenda noneho ngenda kubera umviriza byo gusezerana na kubaze mushikanje ego urankurira kandi uratikoza kuba urabizi kubera warantanze kubona izuba mugabe icyo nizigura yuko noreka kuja gusezera umusheri wanje hari amasaha agenda yanyu yakorera yeje kuzigama saa menshi ucugenda ucumwibagira ndamwibagira kubera iki nzoba twenga reka ndakubwira nanjye nzobambona kimwe gusa ndazi ko mariage yabo inzoba iryoshe gusa nzowikura bona sawa ndabirindiri mushikanje reka ndakubwira ikintu kimwe nawe nzogera nkamara y'imyaka 10 ujya mu kubaza nzomuhera kubera nawe niwiyumvire mushikanje reka ndakumvisha ni ukuvuga yuko umuntu ntabwo muvyeyi ni mafisi we ntamwe no muterera navyo cyo biherera he abandi kandi ko uri kuragira amanyamu no kuri mariage wanje nzoza kandi ntabwo wewe niyo bakumbure nzogenda kuja bahati kandi wewe atwokira beef naho nova hanze sino nakuramuza uri brother wewe umukobwa ndakundira cyane uramu bayi beda gi twereka twibaneze twaye twige twende muri bati igi Sheli yambi ego nsana shima ego karibu nawe naguteguriye naho ego uragize neza cyane urakoze cyane mashe numva ndakwikundira cyane umukobwa mwiza urankunda bisa n'urakomeye cyane ndakomeye buke kuko wa mwana muto yiwacu mwe dusigaranye yaragwaye aragwaye mene waramuguriye imiti sheri wapi nta naguze kuko nta mahera mfise nasanze sheri kubera utambwiye kandi ibintu tuzobi kuri ndakakugura ndakugora kuko urazi ko ndakugora muri byinshi oya reka ndaguhereze aho imiti ntora uzi kwagurira imiti urakoze ndaza muri farumasi ngura imiti hanyuma sheri azi ko nabandi imyaka 5 iri imbere uyu ni musi wa nyuma tubonanye urazi ko ejo buca nuri indege ngone mu Holande sheri dusigara amahoro imana izikugirire neza abana izubakurikirana urazi ko ari wewe nyina wabo na papa wabo izo bigende neza sheri sheri ndagusaba ikintu kimwe
bazi yuko mu buzima burahinduka. Hari igihe bishika ugasanga umuntu ahuye n'ibibazo kanaka. Ubuzima bw'umwana w'umuntu ni nka kujya kw'ikirere. Ikirere kirashobora kuzinduka cera, haheze umwanya ukazibona ibicu biraje. Canke ibicu bikaza ugasanga haheze umwanya bimeze neza. Sheri, ndakwinginze. Niba wabona ibintu biguhindukiyeko, uze wirinde kujya mu ngeso mbi. Uze wamenye ko ndagukunda kandi ntazoguhemukira. Ubuzima ni burebure. Imyaka dusigaje kuba ngaha ku isi myinshi cyane. Ndakwinginze. Usigara amahoro, uzibane n'Imana. Kubona mama wawe yarapfuye bikagenda kurya akigendera akintambukira. Byarambabaje cyane ariko ihangane cyane. Ubuzima niko bimeze. Uzi wamenye wibuka yuko ndagukunda. Aho uri hose. Nihagira bigerageza. Uzi wamenye ko ndagukunda kandi ntazoguhemukira. Masheke. I love you. Uri mwiza cyane. Ndabasabye twenge. Ego. Gusa ndazi yuko mbuje ndibaza hari abakobwa benshi beza banduta. Nkaje urabona nk'ubu nyine ubwo naho ndi umunyeshuri azi nararihevye. Ego nk'ubu haheze iminsi mikeyi nkeze ishuri udufreshe ntiturahera ngo tugende twose ariko kubihe bizogira bivanye n'isuka ariko usanga narahindutse narabaye uwundi muntu ariko ndakumva ntutonke kuko urabizi kuva mu gihe cyo wawe cyose wabanye nanje ni wambere papa wambere mama uba hafi y'abatoyi bandi bahafi y'abyeyi ndakwinginze n'ubu cyoko mu yibuka nazoja hose tojana n'Imana kugenda bwiza ndakwibuka Sheri akoze cyane. Sheri urankunda cyane. Asante sana. Iranezereye cyane. Harya nta kintu na kimwe kwisi kiryoshe nko kuba ufise ugukunda kandi nawe ukunda. Burya birababaje kubona umuntu yo kundana n'uwundi mugabo badakundana batiyumvanamwo. Ico cyatse kuvuga ko ico uvuze ngo bazogera igenda guhemukire. Oya sino guhemukira. Niki cyo tuma ndaguhemukira? Ano uriya musozi. Ujya musozi naho wovaho. Je sino guhemukira wewe. Kubera kino nibibaza. Cyaka kuzobaho ubuzima nezerewe. Mbega hamwe no twara umukobwa yize amashuri canke yaciye n'amadoktora. Mugabo ugasanga mbayeho ntanezerewe. Umva ivyo byo bisa kamera kaye. Nesho gituma naguhisemwo wewe. Nimba nagukunze wiga. Menya yuko no mu buzima bubi uzoburimwo tuzoba turi kumwe. Kandi abantu benshi bari hene. Ugasanga umuntu kubera ko umuntu wamukunze ameze neza amaze guhinduka asanga uramuhemukiye. Ivyo bintu sivyo Sheri. Nivyashika ntagenda hanze. Irevre hari abakobwa beza kandi benshi. Muga ntibisigura ko nzoshenda guhemukiye. Oya. Nzobandanya ndagukunda, nzogukunda kugera ku muhero w'isi. Ego. Ukimwenye. Shero. Okay. Ngira ntahe rero. Ego nshinza kwitegura kubera ko indege urazi kwikorera ku mwanya. Ego. Oya ndagusize Sheri. Ntakundi wihangane. Siko. Sheri wihangane. Erega ntaho vyanditswe ko tuzogumana. Oya. Hazogira igihe dutandukane kandi n'ubu turatandukanye. Mugabo nzogaruka igikuru uze wamunyibuka. Aya majambo ndakubwiriye ngaho uze yamuyibuka. Siko Sheri. Urabinyemereye? Desampuruza? Sawa. Reka rero ntahe. Ego. Uze kubanda mukiriza kandi basezera urabona ko ntarose umwanya wo noshiki wanyu. Sawa. Ukomere cyane uzisigara amahoro. Masheri. Love you. Sheri. Nochira kunsezera. Sefira Sheri ntakundi. Ndababaye. Kandi azi nawe urababaye. Gusa wihangane. Siko? Ego sha. Sawa.
sha mbega amakuru yatumye Yawe yanyegera umbariza yoga yewe nawe urasabaki. umubigereje he Kunahandi. nakumusifu nimuhereza mukutana Reka tuvugana gute gashoboze ko atwa telefone jewe mfise niyango tuvugana. utagenda kwa Erika mu mushiki we umuyazi Nawe nta makuru. Bajya bakobwa ngene banyanka. Bajya boneza telefone. ndabizi Oya vraiment bajya ntiwamvugisha kwe. nawe ahise umutima mubi Bajya saba abantu ushaka kunyanga mbwa nubwo banyanka barahumba akazi umuhungu w'abahungu. nukuri Ni hatari vraiment nawe hatari kwe. emejena ringiye ngaha ku isoko sigahora harima ndahaca inkaca We nugene je ngasigenda kwakwanya babona nije nkorera umuryango ndumwe batoyi banje ntibara menya kurima sawa we turasubiye. cyane kwihangana nukuri sigahora harima We sawa turasubiye. Sawa. Runga maboko. Gute. Sawa. Meze neza. Ego. Nako urafi no kungwa mu nda. Nagugwa mu nda je ko shafe we nawe usa neza rero abangeneza. Ayize nta nakimwe. None urahari? Hote yesko ne buke turagera. Ka ofisi kazi binaye kugufasha nanje. Karima turi babiri. None muyiza canke dukoreshe. Oya reka. Ne kwashimye kuzana imwe. Yamazi yuko Sinarenze oya sinarenze ko umuntu duhurira. Reka mwe ivyamwe nashaye imeze gute. Nashaje. Neza tujanye turacavuna. Nubwo tutavugana takaje ko kuvugana turonka. Uracavuma? Ugenda mwizeye. Shawe nawe. Nukuri ndamwizeye. Wewe wiza amashuri 12 yonyene. Emwe ntaco bitwaye yarabinsezeranye. Ndakubwije ukuri. Yarabinsezeranye. Mwe nayishaye ko yagiye hanze. Hajya azosanga yuko kameze neza akugwa mukunda. Wewe ugira ngo uramukunda. Hajya azosanga abandi barenze. None mu diaspora boreka kumukunda. Wewe hajya we yaraguhevye. Oya reka shani. Hindira uzoburara. Gusa ngo renda gutoza umugambi. We shanshe ndakwikundira. Oya reka shani. Je vraiment none turi kumwe. None urukora ko umuntu ari hanze. Urukora ko umuntu ari hanze wewe. Nanje ndi ngaha. None ko yambye ka nkundi kibazo. None agukunda byahe. Abunyemerere ndakwikundira. Basi nta kibazo ngira nyene murahaze n'imyaka 2 tutavugana ahubwo ngira yaramu. Ntumva none cyo nkora ngaha rero. Wewe rero ndakubwira. Tuza kuza ku mugoroba. Nza kugusohokana ahantu tusangira agacupa. Sivyo none. Sawa murakoze ni nakoto ka hano kanihumura mu maso. Wera sigarura rima. Sawa. Iri bikorwa byiza. Irevre hari abakobwa beza kandi benshi. Mugani bisigura ko nzoshenda guhemukira. Oya. Nzobananye ndagukunda, nzogukunda kugera ku muhero w'isi. Ego. Oya ndabyase kwera ndabyase. Icamurondera ko rero nibiki Bere byabinije nabitoyemo nabi. Navuyemo gutya rero umviriza we sinzi ngene umeze wewe sinorenga ku masezerano nshiri yambe. Mvenani ujyagiye hanze nakubwiye bikure mu mutu we nakwimiye kugusohokana none nawe urabana nanira we nugende umunsi yaguheze wewe utoza kundondera arindira ndakureke. Cyari meze gute ubuzima Manye twarahindahenda byari biteye kuri abizi n'ibyo n'abatori banje urumva nyene uhendahenda Ego uravuga byo hanze arasanzwe kwanza kugira ngo manzi yakwigishwa kwanza Okay. Hanyuma warumva iki kibazo ngo hanze cyane igihugu cyiza cyane Ubuholande ni igihugu cyiza cyane igihugu gusa kigwiyemo umusenyi mwinshi kandi mwinshi cyane kweli gusa nubwo ari heza ntazipaka mu Burundi waje kamere ubundi ni heza cyane mu Burundi sinovuga oya nzo gutwara sheri ntugire ikibazo suko none ntugire ikibazo ko nzo gutwara gusa nyene nikuza gushika iwanyu kandi urabona yuko imyaka 5 simiki umuntu utamubona
umva habaye nyine muranda mu jambo rimwe kandi nta telefone nari ngise bajya bakubwa wanyuma muvukana baranyuranya niko bari wafashe telefone niba bakwanga je nkamukunda muri habindi ibindi isanje abanye ngana sikanyine abantu baranciye abakiri oya uri kugema jambo nakubwiye ahubwo ajya anye niyo yantonze mu buzima prema niyo nagiye kuko iyo kugira ko mabwire y'abandi bantu ubasanze byararangiye gutuma banshira hasi nyine n'abantu gusa urumva ko Imana yabigize neza kaguma nzimukiye harayamaje mu cyangwa ego kandi byari biryoshye cyane hajya ahantu hakomeye kandi umunsi umwe nshaka kuzohajya n'umuntu kubera ko ahantu wigeze kuba uyagira n'umukunzi ibyari byiza kuyibagira mubibagiye gusa warahatswe kurira njye ndagusetse siriya ryanje wararyoheye gusa nyine byaranyereka nyine ko nkunda ibintu bimeze neza ego reka ndakurabira sheri gute none ibyo kintu gutanda muri ubasigara sheri wanje uri sheri wanje ugiye hanze unacenda mucika n'amazi niwe ntubizi none wari waramuceje n'ibiki ko numvise uvuga ivyo ni biki nuko